Bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira. Genekezo rya 27 ruhuma uko umwaka utashe n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amashirahamwe yigenga. Urongoye shirahamwe Oricome gishinzwe kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asaba umukuru w'igihugu kurekuza abantu batanu bafunzwe bari mu baharanira agateka kazina muntu. Nayo uburyo buke hamwe n'ingorane z'uburongozi ni zimwe mu ngorane zihanze amashirahamwe yigenga akorera mu Burundi. Methode Hakizimana serukira ishirahamwe gitaho abantu nikora asaba leta gushiraho uburyo bworohereza amashirahamwe kubaho. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Nani mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru zano makuru uburyo buke hamwe n'ingorane z'uburongozi ni zimwe mu ngorane zihanze amashirahamwe akorera mu Burundi. N'ivyumviro bishikirizwa na Methode Hakizimana aserukira ishirahamwe gitaho abantu nikora mu gigenekezo rya 27 ruhuma hari umunsi mpuzamakungu wahariwe amashirahamwe adaranira ibyicaro bya politike. Uwo aserukira iryo shirahamwe asaba inzego za leta kubandanya zishiraho uburyo bworohereza amashirahamwe kubaho. Tumukurikire. Twe twaberetse ingorane nini dufise naho tumaze kurangura bitari bike. Hariho uburyo usanga bari buke bivanye n'ivyo abantu bakeneye n'abakeneye kuronka imfashanyo zacu. Mugabo ivyo ntishobora gutuma umuntu hagarika kuko ntushingishira hamwe ngo uronka amafaranga avuye hanze aza kuza asahiriza ivyo wakoze. Ico ni cambere. Ca kabiri nibaza yuko ari amashirahamwe ushobora kuba ashinzwe yarashinzwe mugabo atagira cyo no kwita ni vision claire canke intumbero igaragara. Nibaza yuko ahanini ingorane zihari hari ingorane z'uburongozi mu mashirahamwe. Ico nta wocibagira ugasanga umuntu ishirahamwe ariko kugira ngo bananye bumvikana barishinganye gaca bigorana ari naco gituma biheza n'ingorane zikaba nyinshi mu bikurikira. Igihugu bwa mbere hoho kigira ngo bidufashe nuko gishiraho bangwa environnement nziza yo gukora kandi je mbona no munsi ndabona yuko environnement bari nziza. Handi ugiye ku kibuga ata muntu akubangamira ata muntu aguzi ivyo ukora. Ico ni cambere hama ku mashira hamwe je nagumanda babwira yuko icambere cyo kugaruka ko kubanza kumenya mbega uyu mugambi yishamwe ndarishinze nk'eshaka gushaka kuki. Umaze kubona ico gihe kubibona ureze ugashiraho cyo no kwita nk'uburongozi bwiza. Hanyuma ugashiraho n'ibikoresho uko amashirahamwe menshi hagiye kugira ngo afira handi afira mu bikoresho byo kujera ibikoresho byo kwitunganya. Umukuru w'ishirahamwe Oricome asaba ubutegetsi na cane umukuru w'igihugu kurekuza abantu batanu bafunzwe bari muharanira agateka kazina muntu mw'ishirahamwe AFGB rihurikiyemo abakenyezi bizi by'amategeko. Kuri uyu wa 27 ruhuma hari umunsi mpuzamakungu hariwe amashirahamwe yigenga. Gabriel Rufyiri asaba ko hoba umwidegemvyo mu yandi mashirahamwe yose yaba yaharanira agateka kazina muntu n'amenyesha makuru barimwo. Tumukurikire. Imbere y'umwaka wa 2014 ibintu byari bimeze neza cyane kuko abantu baravuga ico bipfuza bakashobora amashirahamwe agakora amenyesha bakuru bagakora atakibazo. Mugabo hagati mu 2015 na 2020 harabaye ibintu bibi cyane. Abamenyesha makuru barahunga amashirahamwe yigenga barahunga ku buryo uno munsi hanze hari abahari nagataka kazina muntu abamenyesha makuru hafi barenga 200 abana nagataka kazina muntu barenga 200 nabo no kuvuga barenga 400 bose bari mu mahanga. Amashirahamwe yarugawe murabizi. Amamenyesha makuru nabone amaradiyo ayatari make yarugawe. Ivyo rero ni ibintu biza bisubiza inyuma igihugu. Naho tubona ko hari biriko biratera imbere turabona ko hari ibintu hariho abantu muri leta batarumva akamaro k'amashirahamwe yigenga n'akamaro k'abamenyesha makuru cyane babandi bakora bigenga. Iyo rero ni ngorane ikomeye cyane arico gituma twebwe tuvuga tuti abo muri leta bamaze kuvyumva nibumvisha abantu kuko umugani wa wundi erega amariho ni hinumva abantu hose. Mugabo ni gihe cy'umwanya bazotoba bavyumve. Mugabo murabizi neza iyo uvuga gufasha imfuvyi iyo uvuga gufasha boro kubafasha nta ngorane.
mugabo uvuga igituma hari imfuvyi ubazi abategetsi igituma hari aboro ibyo ni kibazo uragira ikibazo twebwe rero tukavuga tuti nibemere tubabaze kuko umutware agomba kubazwa ivyo nyine kubera iki hari aboro kubera iki hari akagwi k'abantu batunze cyane mu gihe hari abantu benshi bakenye nivyo bibazo nyine bagomba kwishura badashobora kuvyishura kica kiba ari ingorane ikomeye cyane rero twagomba dusabe umukuru w'igihugu uno munsi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abana n'agatakazi na muntu kandi twumvise yuko bajya abantu batanu bashobora kuba barengutse muri chambre de conseil nukuri bakora ibishoboka byose babatezurire batahe muhira bababaze ubutungane bufise ibyo bubabaze mugo bari muhira ico ni cambere ikigira kabiri dossier yabo naravyumvise ku maradiyo mugabo dossier yabo sindayijamwo cyane ngo ndabimenye mugabo twe dusaba ko babarekura ubutungane bugira ivyo bubabaza bidegeza ko ntabazohungira ubukene bw'igitoro cyane cyane cyo mu bwoko bwa essence bandanya kwibonekeza mu Burundi mwishiramwe rikome rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta basigura ko bituruka ku bukene bw'amafaranga y'agaciro ayo nayo kugira ngo aboneke hakenerwa umwimbu ukwiye w'ibiterwa njabukamazi korohereza abanyamitahe n'ibindi Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe avuga ko atari igitoro cyonyine gikenye harakenye kandi isukari imiti bita amaspecialité ibinyobwa bya Bararudi n'ibindi byose bigasangira ingorane yo kubura amafaranga y'agaciro n'ubunyene tumukurikire umuzi w'ikibazo w'ivyo bintu byose byugaraniye mu kintu bita amafaranga y'agaciro ivyo rero tutabitoreye umuti ndakubwije ukuri ivyo dukora byose iyo twiyumvira byose ama strategie yose dushobora gushiraho tuzaturiko turavomera mu kiva kandi mwibagire ko ibi bintu atari ibintu by'uno munsi tugira tubimare mu mwaka urenga nivyo hariho himvo ziva ku gihugu dufate ko ivy'igitoro mugabo hariho n'imvu zitava ku gihugu nk'ibi bintu by'intambara ya Ukraine ubu Russia bwateje muri Ukraine bijya birafise ingaruka mbi zatumye ku isi yose nzima mugabo mu Burundi wacu kubera tutigeze twikingira mu kwishiraho mwe twitare stock strategique nukuvuga byabikiga by'intega bizoza twebwe tugura ingurikizi mbi kabesha gatatu turumva yuko leta iri kwirashiraho ingamba zo gushiraho ibigega nibaza ko mwabonye ibyaciye mu nama shikiranganje yuko bagomba gushiraho ibigega by'ibitoro mu Burundi kugira ngo tugire ibyo tuzaturashora mu mahanga ivyo ni vyiza mugabo umuti nyamukuru ugomba gutorwa ningere amafaranga y'agaciro aboneka ivyo navyo kugira ngo amafaranga y'agaciro aboneke birazwi no kugwiza umwimbu w'ibintu dushora hanze recruitment industrielle no kuzana abanyamitahe mu gihugu no kuvuga les investisseurs étrangers no kuzana bimwe twita la coopération développement no kuvuga babantu zari dufashanya mu bijanye n'iterambere no kuzana abatwita abaturiste bamukera rugendo nari niyo diaspora abanundi baba mu mahanga ivyo byose meje kuvuga kugira ngo bishoboke hagomba kuba ikintu twita ubwa mbere climat politique apese no kuvuga uburyo mu by'intwaro butomoye abantu bose bashobora kwiyumvamwo hanyuma ikigira kabiri nuko hagomba kuba ico twita climat favorable des affaires no kuvuga nuko abantu bazana imitahe yabo bumva ko boroherejwe mu gihugu kandi bakora ibintu byabo neza kugira ngo ivyo bishoboke rero navyo birasaba ikintu muri rusange ikenewe nuko ubutungane bukora umuntu akuva ko yakingiwe mu vyiwe no mutwiwe igiturire kigatuzwa tuvuze ibintu by'intwari bereye tuvuga l'environnement favorable des affaires no kuvuga yuko igiturire kiba mu vyambere byo kugwanywa l'environnement favorable des affaires nishoboka igiturire kitagwanijwe gouvernance nishoboka no intwari bereye nishoboka igiturire kitagwanijwe no kuvuga rero igiturire niwo muzi w'ibintu byose bituma ibintu vyononekara kuko usanga mu gihugu arimo mu giturire nk'ibi iya murabe n'ubu igitoro kibura usanga ku mastation kenshi bariko baragwana utanze amahera ufise bimwe vya favoritisme ufise nkunzi ari waje imbere kuri ivyo leta y'u Burundi herutse kwemerera amashirahamwe yagiye hamwe ngo yubake ubiko bw'igitoro inama shikiranganje yakoranye mu ndwiheze ikaba yabonye ko ivyo byofasha ko ubutunzi bw'igihugu butoguma buhungabana ubwo bubiko bukazoshigwa mu ntara zimwe kugira ngo umuntu nasubire kubura igitoro kandi agikeneye
ariko byasabwe ko ibiciro by'igitoro byo kurangura byoshingwa kare kandi n'ayandi mashyirahamwe akeneye gukorera muri icyo gisata akemererwa. Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta. Uburundi burafise ikibazo ku bijanye n'igitoro kitaboneka nk'uko kiba gikenewe. Ico kibazo gica kigira ingaruka ku biciro kuko bica biduga ku isoko, ivyo navyo bikaba bihungabanya ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Muri iki gihe ikiraje ishinga leta no kubaka ububiko bw'ibitoro bwayo mu bice bimwe bimwe by'igihugu kugira ngo abakeneye igitoro bakironke vyoroshe. Ni muri iyo ntumbero ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanganguvu bwarondeye abo bufashanya mu kubaka ubwo bubiko bw'igitoro. Bwatoye amashirahamwe yagiye hamwe akaba arongowe n'ishirahamwe Excel Extra Engineering Construction risanzwe rifise ubuhinga mu kubaka ubwo bubiko bw'igitoro, rikaba ryaranditse rivuga ko rivyipfuza. Ubwo bubiko buzokubakwa mu Rumonge, Imakamba, Igitega, mu Cankuzo, Ingozi no mu Cibitoke. Inama shikiranganje yuheje ico ciyumviro yaragishigikiye, ariko icisaba bikurikira: ibiciro vyo kurangura igitoro vyoshingwa kare. Iryo shirahamwe ryo kwemererwa gutangura kuzana igitoro rimaze kubaka ububiko. Iryo shirahamwe si ryo ryonyene ryohabwa uburenganzira bwo kuzana igitoro mu Burundi, n'ayandi avyipfuza yokizana. Iryo shirahamwe ryorangura uwo mugambi ribifatanije na leta. Agateka k'abakenyezi mu Burundi ngo karateye intambwe naho hakiri byinshi byo gukora, bivugwa na Esperance Nijembazi arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi Kafobe mu nama yo kungurana ubumenyi y'abahuje n'abandi bakenyezi bavuye mu bihugu nka Cameroon n'ahandi. Agasaba Burundi gutera umukono ku masezerano y'Imaputo avuga ibijanye n'iterambere ry'umukenyezi. Jean-Marie Mayonga. Iyo nama yo guhanahana ivyumviro no kungurana ubumenyi yitabwe n'abakenyezi bahurikiye mu mashirahamwe atandukanye, abaserukiye leta, abanyepolitike n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi. Urongoye urunani Kafobe Esperance Nijembazi agashima intambwe umukenyezi w'umurundikazi agezeko mu iterambere. Uburundi amasezerano washaka yo mu karere washaka na mpuza mu makungu bamaze gusinya mbere bagashira mu ngiro cane afatiye ku guteza imbere agateka k'umukenyezi. Bashima igihugu cacu aho kimaze gushika kuvyerekeye ivyo gushigikira umukenyezi, ivyo gushigikira iterambere yiwe n'agateka kiwe, dufatiye bashaka no kwibwirizwa shingiro eka n'andi mabwirizwa n'andi mategeko amaze gusinywa, amaze kuja habona. Tubona ko ashigikira umukenyezi naho hariho bimwe bikirimwa agahaze, ari vyo navyo ne tuza turavugira kugira ngo navyo nyene Uburundi bubishire mu ngiro. Nimba hariho ngira ngo amasezerano amwe bataremeza burundu baheze bayemeze. Iyi protokole ya Maputo ishigikira ivy'agateka kazina muntu, agateka k'umukenyezi wo muri Afrika, ubwo Uburundi bukaba bwararisinye mugabo ntibwaheza risinye burundu. Twovuga nk'ibijanye n'ibi vy'ikibanza c'umukenyezi mu Burundi turagishigikira mu vyerekeye politike n'ibindi. Nukuri ibwirizwa shingiro ari ryo ibwirizwa rikuru mu gihugu, murabona ko riha ikibanza umukenyezi ku bice n'imiburi 30, no kuvuga yuko bishobora kurenga n'ibibanza biboneka biciye mu matora. Mugabo n'ivyo bice 30% n'imiburi turabikenguruka kuko nukuri leta y'u Burundi iragerageza kubishira mu ngiro, mugabo ari hamwe hoba ikiyongera tubandanya tumukenguruka tubishima. Ngweche Nkolake Valentine yavuye mu gihugu ca Cameroon, akaba ari umuhinga mu bijanye n'iterambere ridakumira, akavuga ko kugira ngo amasezerano y'Imaputo ashigwe ku mukono na leta ya Cameroon babanje gutora neza intambamyi zituma leta idatera umukono burundu kuri ayo mategeko, aho ngo basanze abihebeye Imana aribo bari bateye intambamyi, kuko mu itegeko rya 14 rivuga ibijanye n'ivyo gukorora inda hamwe no kurekura abahuza ibitsina biri muri
muri iryo tegeko ivyo batavyemera arico cari giteye intambamyi kugira ngo amategeko atweke umukono. Iyo nama izomara imisi 2 ikaba yari yatumiwemwo n'abandi bakenyezi bavuye mu gihugu ca Cameroon basanzwe bahurikiye mu ishirahamwe y'abakenyezi b'Abanyafrika baranira agateka k'abakenyezi ryashinzwe mu mwaka wa 2004. Arakoze mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Ningaha amakuru twe twateguye cyarangirira, ndabashimira mwebwe mwese mweko barakurikira mu gihe vyiza aho muherereye naho butaha.